Yes, ndabaramukije mwese bakunzi b'impinduka bakunzi ba Simbizi the original and the original reporter 24 hours online ni 36 Street Movie official. Utarakanda subscribe bigira subscribe ngaho urazakora n'agakengeri right now uchibona ibintu by'amateka then news inzo kwigerera kugora nzo usubira kurondana n'ikizina kigoye ni 36 Street Movie official kirabagora sana but ntiwivuruge urabonye ino update kanda subscribe then ufite no kurako gakengeri today ibintu by'amateka nkaho mubibona ni mufyo w'abantu right now aha turi ni kuri stade ni stade bayita gute do ni Saint Auguste Stadium aho hazindutse haba urukino ruhuza aba artists n'abaririmbyi hamwe n'abapolizeye abantu bagere mu nzego z'igipolisi baducungera umutekano. Ikivugo ni kimwe n'uruhara rw'umuziki mu iterambere ry'igihugu. Eske woba wifuza kumenya ugo ruhara? Indira gato kano kamashi gahere maybe turaza kubaza coach Batisa pale. Nataka post yangu anambatisa. Ndio nakosa. Unevis. Saidia porte parole kapisha kamoja huko mubibona uni porte parole wigi polisi. Nyakuba Pierre Nkurikiye cyane gose ndagomba kubabaza nkuko twabonye ikivugo ni juste iterambere umuziki mu iterambere ry'igihugu. Kuri mwebwe mutahura gute umuziki n'iterambere ry'igihugu nk'ugwego rw'igipolisi n'abasani mu iterambere ry'igihugu mu muziki mubyumva gute? Bwa mbere abasani iyo bamaze gukora ibikorwa byabo zaba indirimbo byaba ibindi bashobora gukora barafise ibyo bakora amafaranga kubiheza bagakora indirimbo cyangwa ibindi barabigurisha bikavamo amafaranga. Ayo yose no kuvuga yuko yinjira mu iterambere ry'igihugu. Cyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri murazi ko ibikorwa byinshi by'abaririmbyi abasani zaba izo ndirimbo canke ibindi ari byo bikoreshwa mu gutanga akanyamuneza ku bantu. Novuga nko mu ahantu hose hahurikiye abantu uzosanga hariho abariko bararirimba, dusanga hari indirimbo ziko ziravuzwa, izo zose ibyo byose nibikorwa nabo basani kandi byose bikinjiza amafaranga. Mukabare abantu bakaba banezerewe cyangwa bari mu bindi bikorwa bitandukanye bakaba banezerewe. Twavuga ko abasani ari abantu bajeje gutanga akanyamuneza kunezereza abantu. Akanyamuneza rero karagurwa kamaze kuba kagurwa rero no kuvuga ko kinjiza amahera mu gihugu. Yego mwebwe nk'abasanzwe bavugira igipolisi hoba hari ko mu mategeko baravuga yuko iyo amategeko y'umuririmbyi yarenganijwe biyasanzwe droit d'auteur yuko umuririmbyi mwebwe muri amaboko y'ubutungane. Hoba hari umuririmbyi yarigeze kurenganywa hama ugwego rwanyu ruraza kumufasha mu bivanye n'amaraporo mumaze kuronka? Kugeza ubu turavyegeranyo bihari ntaho twabonye aho abaririmbyi cyangwa abandi bantu baba barakoze ibindi bikorwa mvabwenge boba byarakoreshejwe nabi canke bikibwa n'abandi bantu hanyuma bakaza kwitura igipolisi basaba ko cyo batunganiriza. Kugeza ubu abo bantu ntaba turabona, tukibaza yuko ariko ko ikiri ntango kuko twibaza yuko mbere n'amategeko yoba atari ameze neza, ariko uno munsi twarumvise ko amategeko akingira abene gukora ivyo bintu hamwe n'ivyo bintu yamaze kubaho. Ubu rero twatwizeye yuko mu minsi iri imbere mbere ubushanganje bujejwe bwaramaze kuvuga yuko kuva ubu abazoba bakeneye gukoresha ivyo bikorwa mvabwenge by'abantu bategezwa kubirihira amafaranga. Utazoba rero ariko arabikoresha atabirihiye mu minsi iri imbere bene byo barafite uburenganzira bwo kuzoja kwitwara ku gipolisi canke kuzindi ku butungane kugira ngo bishuze abo bantu barihe ivyo bintu ntibakomeze kubandanya babikoresha ku buntu mu gihe bene kubikora bakoresha amafaranga menshi n'inguvu nyinshi hanyuma ntagire ico bakuramwo bakaguma bakenye kandi byategezwa kubateza imbere nkuko tubibona mu bandi bamaze gutera imbere muri ivyo bintu. Murakoze cyane. Murakoze nawe.